bakunzi ba B-Info Plus, B-Info hamwe na Akamo TV aho muri hose, ndabaramukije, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turi mu masaha y'igitondo, bimbereye byiza yuko nozindukira muri studio kugira ngo nshobore gutanga impanuro nkuko nama nabikoze kugwaruka rugenzi rwanje rw'abarundi na cane basanzwe bari hano mu gihugu c'u Burundi, bari mu bihugu bitandukanye cane byo muri East Africa, kuko niho hakomejwe kuvugwa bimwe n'ibindi bitameze neza kwihungabanywa ry'umutekano w'akarere k'ibiyaga binini. Abantu benshi barakunze kumbaza ibibazo bimwe n'ibindi kubijanye n'abantu basanzwe bavuga nabi igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ahantu utanga akarorero harabavuga bati kubera iki B-Info Plus mutigera muvuga kuri ba Pacifique Ninahazwe, ba Chimamanda Moses, ba Kagenda n'abandi. Nkunze kuvuga yuko mu by'ukuri jewe kamere yanje ntabwo nkunze kugira commentaire ku bantu bamwe n'abandi, kubera yuko ubundi umuntu wese agira amahitamo yiwe. Uwisemwo kuba umuntu mubi ni waba yabyitiyemwo, ni nkuko haba harimwo n'abandi bahisemo kuba abantu beza. Jewe kintu nkunze kugira ko ama commentaire n'ibintu novuga imigwi y'abantu runaka baba bishizamo ngo bakora ikintu runaka, canke nk'iyo hagize umuntu umwe ashatse gukora canke ashatse kuzana ivyumviro bishobora guhungabanya ubundi mugwi w'abandi bantu canke igihugu cose, aho kenshi ndafata umwanya nkagira kimwe n'ikindi mvuze kubw'uwo muntu. So mumbabarire imbere yuko ninjira cyane muri kino kiganiro, ndabumvishe ano majwi y'uyu muntu kubasanzwe mumuzi, ndazi ko muca mutahura uwariwe. Kubatamuzi naho ncanshira ifoto yo hano ku ruhande mumubone, hama ndaza kugira ico mvuze inyuma yuko muza kuba mwumvise aya majwi y'uyu muntu. Mutega amatwi mwumvirize amajambo yari karavuga. Okay, mumbabarire ntabwo nshimye kubaha iyi audio yose, kumbure abo kwifuza kumva iyi audio yose canke ivyo yashatse gushikiriza mwumbwira nkabibahereza nta kibazo, kuko ndabifise. Nshatse gukoresha akanya gato cyane gusa kugira ngo nduge mu idonido gicatumye nifuza kubaganiriza muri kano kanya muri aya masaha y'agatondo. Tumaze iminsi twumva ko hariho imigwi
y'abantu wanashaka n'ababyivugira yuko bagomba guha inguvu ugwaruka rw'abarundi bien sûr kugira ngo bashobore gutembagaza ubutegetsi bwa leta y'u Burundi biciye ku nzira y'umuheto, ngo niyo nzira yonyine babona yuko bashobora kuba bohindura amatware y'igihugu, kuko benshi bavuga yuko igihugu ngo coba kiriko kiraja ahatemba, coba kitameze neza. Ibi mwarabyumvise. Noneho kubasanzwe muja ku ma live cyane ya TikTok mukunze kumva ko hariho urunani rw'abarundi bien sûr bishize hamwe, aho bishize mu kintu bise ngo ni revolution canke bakunze no kuvuga banashaka ngo ni umugambwe komeza amahoro, niko bashatse kukivuga mugabo ni ikintu bise revolution, aho kuyisonga usanga hariho abitwa bakagenda uyu kagenda kenshi kunze gusanga amazina akoresha ku mbuga ngurukana bumenyi yita ngo ni Kaya Freedom, aho harimwo n'uwitwa Chimamanda Moses hamwe na GC Entrepreneur Wilson Beni Ndayishimiye hamwe na Serieux. Mugabo uyu Serieux wewe yarabasezire ku mugaragaro kabisa, arabavamwo kumbure kuko yabonye ko imigambi bafise atari myiza. Mugabo yagiye kuyibona mu nyuma mu ntango yarafadikanije nabo. So kuri uwo mwanya naho uyu Chimamanda Moses abantu benshi wanashaka bakunze kuvuga bati none mu by'ukuri ko Chimamanda Moses aducanganya. BF plus nimwofata umwanya mukagira ico mutubwiye ko hari abo twaganiye private, ndababwira nti Chimamanda je ntabwo notakaza umwanya ku byo ndamuvuze ko kubera yuko ivyo avuga murabyumva nibijya nyene, kandi abibwira abantu bafise ubwenge bwo kuyungurura amajambo ariko aravuga. No kuvuga byiza avuga murabyumva, nabibi avuga murabyumva, mugabo ntaheza hiwe, niko benshi nkunze kubabwira. So kuri uwo mwanya rero kuri incuro nawe bisa nkaho Chimamanda Moses ariko yisobanura kandi nuvuga anikura mu gitigiri caruno gwaruka gwafashe nuvuga umwanzuro wo kwigisha urundi yuko bagomba gukuraho amatwari y'umugambwe CNDD FDD baciye ku nzira y'umuheto. Ikintu kimwe no bamenyesha badukurikirana bien sûr nuko uyu mugwi wa runo gwaruka benshi muri bo mbere ni nka bose bavuye mu Burundi bahunze, kuko bari muri babandi novuga ko basasira abanahamagarira urundi gwaruka ko goja kwifatanya nabo muri campagne, bose na campagne ni imigumuko barimwo muri 2015 yategurira ryatembagaza ry'ubutegetsi baciye bakoreramwe mugabo ritakunze ryaburizwamwo. So rero urugwaruka rwarihaye intumbero yuko rugomba gukorompa, rugomba kumvisha urundi gwaruka ruri mu Burundi yuko bagomba gushira inguvu hamwe kugira ngo bashobore kuba bohindura amatware yo mu Burundi bien sûr, aho umugambwe CNDD-FDD bashobora kukura ku butegetsi bidaciye mu nzira y'amatora, mugabo biciye mu nzira y'umuheto, bakore umugwi cyangwa ikiroberi kugira ngo bashobore gukuraho umugambwe CNDD-FDD. Abenshi bagiye 2015 bo benshi turabizi yuko namwe murabizi baciye barema umuhari bien sûr w'abaroberi bitwaje ibigwanisho witwa Red Tabara. Red Tabara yavutse muri 2015 benshi murabizi, aho bakubise kudeta ikaburizwamwo magingo aya. Red Tabara abandi ko ndavuga bien sûr ni babandi bifatanije na twigwaneho. Inyuma yaho twigwaneho bien sûr bari izi Red Tabara bakoreshwa na leta y'u Rwanda kugira ngo baje kwiba bien sûr no kwica abantu mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko mu nyuma baza kwiyunga na twigwaneho hamwe na M23.
mfashe uyu mwanya rero kugira ngo nereke abarundi ugwaruka bien sûr bari hano en place mu Burundi n'abari cyane muri East Africa kugira ngo dukore kano kantu gatoya twiyumvire kano kantu gatoya. Uyu yitwa Sérieux yari muri uyu mugwi wabakagenda bacimamanda ba Gis entrepreneur ba Uriso ba Bendashimye n'abandi. Sérieux atanguye kubona ingene kumbure bariko basa n'abarengera amasezerano bari bafitanye hagati yabo yarabaseziye ku mugaragaro. Uyu munsi naho Chimamanda Moses ngira ngo mwumvise ijwi giwe kwatashuye kumumenya ni Chimamanda Moses, murumva ko nawe ariko yitandukanya n'aba bakagenda, aho bavuga ko bakagenda abo bavuga yuko kutke bagomba guhindura amatwari ya CNDD FDD kandi bose babishe. Chimamanda bagaca yiyeza mu kuvuga yuko we avuga ngo we iyo abonye bitagenda neza avuga ngo ni bahinduke. So mes chers amis, ndakunze kuvuga kenshi yuko ni byiza ko twinjira mu kintu twaciyumviriye ko neza tukaraba ama avantage akirimwo n'ama inconvénient. Amajambo Chimamanda Moses amazi imisi avuga kuri leta y'u Burundi twese turayazi nubwo ariko yiyeza avuga yuko ngo muri CNDD-FDD cyangwa mu gihugu cy'u Burundi ngo hoba harimo abantu beza, hoba harimo ba Traoré, mugabo turaza amajambo ahitiye, turaza amajambo yavuze. So yibaza yuko aya majambo atanguye kuvuga yo kwiyeza aza gufuta mu mitwe y'abarundi bamwumvise ariko aravuga amajambo mabe ku Burundi asingiza u Rwanda negative. So niyo mpamvu mes chers amis twoza duha agaciro ibintu turiko turakora. Mu kiganiro cy'ubuheze narababwiye yuko wo kwiteranya kuri so, wo kwiteranya kuri nyoko, wo kwiteranya ku mugenzi wawe uwo ari we wese, mugabo kwiteranya ku gihugu sumu. Kwiteranya ku gihugu uba wikwegeye akaga utazopfa wikuyemo. Igihugu ntabwo gisaza, igihugu ntabwo gipfa, ariko abantu turakura tugasaza tugapfa. Noneho abantu bubu nitunicwa n'ubusaza, benshi dupfa dukenyutse. So rero kwiteranya ku gihugu mes chers amis ni mubihagarike, ni mureke guhendwa. Ndazi ko hariho abantu benshi uyu Chimamanda Moses nujya Sérieux bashobora kuba barinfluenceije, wanashaka nkoresha imvugo, bashobora kuba barononye mu mutwe bakabica kubera amajambo mabi yava mu kanwa kabo. Ubu bakaba babona nabi ubutegetsi, bakaba babona nabi leta yabo kubera amajambo yavuye mu kanwa kaba bishize hamwe. Ariko uyu munsi bo bariko batangura kwiyeza. So wewe wabumvise ko ajya amajambo mabi ukayashira mu bwonko mu mutwe wawe, je dis bien, hama nawe ukabafasha zya propaganda zabo ukavyumvisha abandi, we nawe uzobo wandi. So mes chers amis, ni muze tuvi uzimu tujibuntu. Hari amajambo nkunze kuvuga kenshi, bamwe bakanyandikira private bantuka ibitutsi bitandukanye ntashobora kuvugira ngaha kuri media. Ndakunze kuvuga yuko umuntu w'umusore cyangwa inkumi atagira akazi biroroshe cyane gose yuko ahendwa agatwarwa mu bintazi. Nukuvuga wa muntu yirirwa kuri telefone, kuri za TikTok, Facebook, YouTube, yumviriza amakuru y'intambara, yumviriza amakuru y'abacyoza amareta, yumviriza ibyiyumviro by'abantu bafite ibyiyumviro binegative. Uriya muntu biroroshe yuko bamuhindura ibyiyumviro. Uriya muntu biroroshe yuko ibinyoma abantu babesha bimuja mu mutwe. Mes chers amis,
harageze yuko tubona yuko twahenzwe kuva kera. Harageze yuko twikura mu buretwa bw'abasesa nkuyoze. Nkunze kuvuga yuko ugwaruka ubu benshi muhendwa yuko muri amakawa yumye, muhendwa yuko muri ku mwanya ko yatiri mu bihe by'amatora. Nshatse kuvuga iki kandi buriya byabaye ngombwa yuko nitiza amajwi ya Chimamanda Moses kugira nerekane yuko nubwo duhendana ngo tuje hamwe dufundike umugambi utari mwiza ku mugwi runaka, twese ntabwo tuba duhuje ivyumviro. Ahantu muhumve cyane, twese ntabwo tuba duhuje ivyumviro, kuko iyo abatwara duhuje ivyumviro uyu serieux ntabwo yari gusezera imbere y'igihe muri cya kintu bita revolution. Uyu Chimamanda nawe ntabasa n'uriko aravamwo muri kino kintu bise ni revolution. Biboneke yuko haba harimwo abagenza abandi batashigikiranye, nukuvuga batemeranya ku mugambi ijana ku ijana. So niyo mpamvu tugomba kuja kure y'ivyiyumviro bipfuye. Umuntu azoza akuzanira ivyiyumviro ivyiyumviro biza bigwanya leta iyo ariyo yose. Sinduko ndavuga leta y'u Burundi gusa, leta iyo ariyo yose bavanura n'ibyo vyiyumviro, bavanura n'abo bantu nta cizera mbaba bakurondereramwo. Kubera yuko reka ndababwira ikintu kimwe meshe zami, mu migumuko yabaye 2015 hano mu Burundi harimwo abantu bahembwa kubera yuko bagiye mu migumuko, hakabaho n'abandi bakurikira abariko barahembwa. So niki kintu bise ngo intare revolution, bakunze kuja ku ma live kuri Facebook nako plutôt kuri za TikTok. Ndemeza yuko hariho abafise inyungu ziri physique, ababironkamwe amafaranga, hakabamwo n'abandi babashigikira kubera ko babona kumenga bariko bafise ivyiyumviro biza gushigikira ivy'iwabo. Nimuze rero duca ubwenge turabe eske iki kintu ngiyemwo ndagikuramwo izihe nyungu. Nimba ata nyungu ndagikuramwo, nkaba mbona yuko hariho ahubwo intambamyi gishobora kuneza uyu munsi canke muri kazoza, ico kintu rekana naco. Mes chers amis, ico kintu rekana naco, kuko bajya bari hejuru yacu bobo baba barize ingene bagitanguye n'ingene bashobora kuzogisohokamwo. Wowe rero utwara umutwe nk'umumobwa, ni wowe kenshi usanga uriko urabihomberamwo. Akaroro nkunze gutanga kandi kenshi ni ku byabaye 2015 aba promoteur bijya migumuko bamaze kubona yuko ibyo bateguye byanse, baciye buri ndege bigira Buraya. Benshi bari mu Bubirigi, abandi muri Amerika, mu bihugu bitandukanye. Mugabo ugwaruka gwahenzwe, benshi barapfuye, hariho abamugaye magingo aya, hariho abavundiye mu mpimba. Ntirengagije ko hariho n'abahunze bari mu makambi y'impunzi, hariho n'abatakiri mu makambi y'impunzi bakuweyo batwagwa mu kiroberi ku nguvu, bariko barafasha M23 kugwana atari ko bari babyifuza. So biboneke yuko rero ugwaruka turahendwa kenshi, turakoreshwa ku nyungu z'abandi. Nimuze rero tube umugisha ku miryango yacu, tube umugisha ku gihugu cacu. Nta handi bituruka, nukumva impanuro nziza gusa nta bindi. Tureke guhereza umwanya aba basesa nkuyoze baza batwereka inyungu z'umwanya muto gusa. Akirika arakuresha arakwereka ibyiza ushobora gukuramwo, wanashaka uwo munsi akakugaburira akaguhana rasiyo ushobora gufungura indwi, mugabo aba yaguteza umutego utawubonye imbere y'igihe. Uzorinda upfa wicuza, uzorinda upfa wicuza icyatumye uja muri bijya bintu. So mumbabarire ndarondogoswe, mvuze amajambo menshi, ntabwo nari nabiteguye ko mvuga amajambo menshi. Kumbure umwe wese yakire ibyo abona byiza navuze, ariko kandi duhure muri commentaire aho no banavuze nabi
munkosore muri commentaire aho naho navuze ibyo mubona bibereye munyunganire komsa tuze kunganirana. Reka rero ndabashimiye mwebwe mwafashe umwanya wanyu kugira ngo mubane nanje muri kino kiganiro. Turaza kongera mu bindi biganiro ndi kumwe na journaliste Imana niyabidushoboza. Woba wifuza gukorera hanze y'igihugu? Hariho benshi tumaze gufasha kuronka akazi muri Dubai. Woba wifuza kuba muri bo? Biroroshe cyane. Tubafitiye ubuzi bukurikira: ubwubatsi, construction, ubushoferi, driving, gushikana ibintu ku mukiriya, delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete, warehouse, gucunga ingo, amasosiyete n'ibindi, abo twita abasecurity n'ibindi. Hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa mu buryo bunyarutse kandi bworoshe. Mufise ico mubaza, twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi muri Dubai biroroshe kandi biranyaruka. Hasigaye amahitamo yawe.